Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imboneshakure ya Hejuru TV mudahwema gukurikira. Turabakengurukiye cane ko mwabandanije kubana natwe uyu munsi wa gatandatu kw'itariki ya 4 Rusama. Turabandanye no kubagezaho rero ibindi bitandukanye kandi bishasha. Ni makuru rero avugwa mu bisata bigiye bitandukanye kandi bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Turaza kugera ku migenero y'u Burundi n'amakungu, tuza kugera mu gisata c'ubutungane hamwe n'umutekano. Ivyo byose rero mu kanya gatoyi imbere yuko tutari twabagezaho ingingo nkuru tuza kwibandako, reka tubahereze kaza aho muherereye hose. Abadukurikiye bari mu Burundi, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi, bari mu bice bitandukanye mu bihugu vy'umuryango wa EAC, n'abari muri Afrika muri rusange. Sitwibagiye kandi abari ku migabane ya kure kuko turazi ko mubandanya gukurikira ivyo dushikiriza. Turabahaye kazi rero ntimuze gucikwa. Hari amakuru menshi rero tuba twabatohoreje avugwa mu bisata bitandukanye bwa politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, zivugwa mu kibano, nkuru zivugwa mu migendere y'u Burundi n'amakungu, bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigenda n'igihugu n'ibindi vyinshi tugenda tubatohoreza dufashijwe n'amasoko yacu, tutibagiye n'ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru. Hari inkuru nziza rero iva ku mupaka wa Kobero huza igihugu c'u Burundi na Tanzania. Inyuma yuko leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kugara imipaka Burundi buhana n'u Rwanda, bene igihugu bashaka kuja mu gihugu c'u Rwanda batandukanye bagiye barabanza gukoresha umupaka uhuza Burundi na Tanzania wa Kobero, nyuma rero bagaca no ku mupaka wa Rusumo uhuza u Rwanda na Tanzania. Ubu rero haravugwa imyidogo ikomeye cane ku bakoresha umupaka wa Kobero uhuza Burundi na Tanzania, ndetse hari n'ubwoba bwinshi mu banyagihugu. Gusa imbere rero yuko tubagezaho iyo nkuru ku buryo burambuye mu kanya gatoyi, tubabwira ko Prime Niyongabo, mukuru w'igisirikare c'u Burundi, yavuga ko ari we harekuriwe kurangura inzoga yitwa Skol ikorerwa mu Rwanda, mbere akabandanya ayinjiza no muri kino gihe u Burundi buvuga ko bwugaye imbibe buhana n'u Rwanda, kandi izo nzoga zoba zica ku mipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Nivyagiye biratangazwa rero, muraza kumenya rero imyidogo y'abanyagihugu baca ku rubibe rw'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania. Ibintu rero biragenda vyunyuka kandi ntibimeze neza. Indi nkuru ya kabiri tuza kubagezaho nirabana n'ubutungane, inkuru nshasha kuri Christophe Sahabo. Uguca ku biti no ku mabuye ngo bikunde uwo muganga aburanishwe mw'idonido na sentare nkuru ya Muhanga, ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko Sahabo adafunzwe yagirizwa amakosa yoba yarakoze, ahubwo afunzwe ku mvo za politike. Bivurwa n'ubushingamanza Gustave Niyonzima nyuma yaho urongoye sentare nkuru ya Muhanga Nadine Nahayo harungikiye abakozi n'abacamanza mw'ibohero rikuru rya Ruyigi ngo baburanisha urwo rubanza mu maguru masha. Uyu rero asanzwe akurikiranira hafi iyo dosiye, akaba yarahamagariye ubutungane bw'u Burundi kwisubiza mutamana bureke kwama burenga amategeko nkana kandi aribwo bwari bukwiye kuyubahiriza. Muri aya makuru rero iyo nkuru nayo mukaza kuyikurikira ku buryo burambuye. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Hejuru TV, turabahaye kaze. Imyidogo y'abanyagihugu benshi baca ku rubibe rw'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania. Abanyagihugu rero baca ku mupaka wa Kobero huza ivyo bihugu bibiri baridoga bidasanzwe hejuru yo kuhasahurirwa utwabo, bategekwa kuriha amafaranga y'umurengera kugira barengane. Utayafise ntarengana. Muti bigenda gute? Kugira urengane utegerezwa kuba ufise ibihumbi 50 vy'amarundi. Mu gushika kuri uwo mupaka mukiri mu modoka babategeka kuriha ibihumbi 20, ubwo ni ibihumbi 10 vy'amashiringi y'umuganga wa Tanzania. Ayo uyashira indani muri carte jaune, ushikiye ujejwe migration y'u Burundi ushira ibihumbi 10 vy'amarundi muri passport canke laissez-passer kugira abone kwemeza ko usohotse igihugu. Ushikiye uwa migration ya Tanzania nawe umuha amashiringi ibihumbi 10, ubwo ni ibihumbi 20 mu marundi. Abanyagihugu rero baca babona kubandanya bashitse ku mupaka wa Tanzania na Rwanda, aho na mahorohoro bariruhutsa kuko baringana neza ata amafaranga barihishijwe. Abo banyagihugu rero bashakiriza ko ivyo bishikira
abo bantu bose baca kuri uwo mupaka wa Kobero baba abinjira canke abasohoka utayafise baca bagumya ivyangombwa vyawe. Abanyagihugu rero bahaca basaba ko ivyo bintu vyohagarara kuko biri mu biriko bitukisha igihugu c'u Burundi haba ku ngenzi z'abanyamahanga zihaca canke ku Barundi. Ivyo kandi vyiyongeye kuva aho umupaka w'u Rwanda n'Uburundi bugariwe kuko abashaka gusohoka canke kwinjira Uburundi bategerezwa gucaho mu gihugu ca Tanzania. Guca ku biti no ku mabuye ngo bikunde muganga Christophe Sahabo aburanishwe mw'idonido na sentare nkuru ya Muhango ni ikimenyetso kigaragaza ko Sahabo adafunzwe yagirizwa amakosa yoba yarakoze ahubwo afunzwe ku mvo za politike bivurwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima nyuma y'aho urongoye sentare nkuru ya Muhanadine Nahayo arungikiye abakozi n'abacamanza mw'ibohero rikuru rya Ruyigi ngo baburanisha urwo rubanza mu maguru masha. Yasanzwe akurikirana hafi ya dosiye akaba yahamagariye ubutungane bw'u Burundi kwisubiza umutamana bureke kwama burenga amategeko nkana kandi aribwo bwari bukwiye kuyubahiriza. Ibintu bine rero mu bifunze muganga Christophe Sahabo nico bamuburanira ko babivuga ko ku itariki ya 19 Rusama 2023 Kira Hospital SA Swiss Clinic iri kumwe n'abashingwamanza Rodrigue Bajambere na Emmanuel barakovye baburanira ivyo bitaro batunganije ikiganiro ku banditsi n'abanyamakuru batanze umuco kumva zitumye umuganga Christophe Sahabo agifunzwe. Cambere nuko ubuyobozi bwa Kira Hospital bwagiriza muganga Christophe Sahabo yarongoye ivyo bitaro ko atigeze ashiraho urutonde werekana ingene amafaranga yinjira canke asohoka muri ivyo bitaro, kandi igihe ivyo bitaro bitangura gukora Christophe Sahabo yatanze icegeranyo cerekana ibintu ivyo bitaro bifise ingene bingana n'agaciro kavyo canke bilan d'ouverture. Prosper Niyoyankana uranira uyu muganga we yagize ati n'ugushikuza abakozi baho n'abanyamitahe barazi ivyo bihari kandi ico abanyamitahe bashize ku mukono kiba kibaye itegeko. Rero mu cegeranyo birerekana ko abanyamitahe bashize ko umukono kuri ivyo vyegeranyo iryo shirahamwe muri ico kiringo cose. Ica kabiri rero nuko uburongozi bw'ibitaro Kira bugira buti ingingo y'amajana 334 y'itegeko rigenga amashirahamwe Code de Société ivuga ko amategeko y'ishirahamwe ategerezwa kwerekana ingene imitahe igabanije. Ivyo muganga Sahabo ntiyigeze abihindura kuva muri 2014. Ico gihe agaciro k'ivyo umunyamitahe yazanye canke action karenga miliyoni 3 y'amarundi. Uyu musi rero agaciro k'ivyo umunyamitahe yazanye kangana uko nyene kandi hari amashirahamwe yongeyemwo imitahe harimwo Sokabo. Uburanira muganga Sahabo akagira ati mu nama yabaye mu ndwi iheze waserukiye Sokabo mu nama y'abanyamitahe muri Kira yaravuze ko ubu agaciro k'ivyo umunyamitahe yatanze kaduze kageze no ku miliyoni 8. Mutahe rero nawe ukaba wageze ku miliyaridi 20 y'amarundi. Ica gatatu rero nuko uburongozi bwa Kira bwagiriza muganga Christophe Sahabo aserukira ishirahamwe Swiss Med International rifise imitahe muri Kira ko afise amashirahamwe 3 atandukanye kandi ari mu bihugu 3 bitandukanye. Ivyo birateye n'amakenga kuko amatohoza yerekana ko hari amashirahamwe 3 yitwa Swiss Med International. Ishirahamwe ryitwa Swiss Med International Limited ryandikishijwe mu Bwongereza aho bita La Île Vierge Britannique aho hari muri 2011 nyene. Iryo shirahamwe ari Dr Christophe Sahabo ryavukiye rero mu Burundi muri 2010 ryitwa Swiss Med International SA. Ya gatatu n'ishirahamwe ryitwa Swiss Med International Limited ryandikishijwe mu mazinga ya Seychelles muri 2021. Inyandiko rero zihari zerekana ko iryo shirahamwe rya Christophe Sahabo uburanira Christophe Sahabo akagira ati n'ukuri Swiss Med International SA na Swiss Med International Limited ni ishirahamwe rimwe biratandukanye. Ishirahamwe riri mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa irindi riri aho bavuga icongereza kandi amashirahamwe biratandukanye arashobora no kurihiranira ideni nta tegeko yarenze. Ica kane rero nuko ubwo burongozi buvuga ko mu burongozi bwa Christophe Sahabo habaye ubuhombe kuva muri 2014 gushika muri 2018. Abafize umutahe muri Kira ntibigeze baronka n'umusaruro canke ngo batange ikori. Prosper Niyoyankana akagira ati abafise y'imitahe barazi ukuri kandi ivyegeranyo vy'ingene umwimbu wagabanijwe biriho kandi yo bakira itari ikori
office burundaise de recette iba yarayugaye. Tukibutsa ko rero muganga arengeje imyaka 2 afunzwe, munsi rero akaba ari mw'ibohero ryo mu Ruyigi, maze kugira ico bavuze kuri iryo fungwa rero bakaba babibona gutandukanye, bamwe bakabonamo inzira yo kuzigiriza umuganga ngo bamunyage umutaha afise muri ivyo bitaro, abandi bati n'igikorwa gisanzwe c'ubutungane. Ariko rero nk'uko mwavyumvirije, Gustave Niyonzima atangaza ko guca ku biti no ku mabuye ngo bikunda muganga Christophe Sabo buranishwe mw'idonido na sentare nkuru ya Muhango, ni ikimenyetso kigaragaza ko Christophe Sabo adafunzwe yagirizwa amakosa yoba yarakoze, ahubwo afunzwe ku mvo za politike. Twabibabwiye kandi ko urongoye sentare nkuru ya Muhara Nadine Nahayo yarungikiye abakozi n'abacamanza mu ibohero rikuru rya Ruyigi ngo baburanishe urwo rubanza mu maguru masha. Uyu rero akaba asanzwe akurikiranira hafi iyo dosiye, akaba yahamagaye ubutungane bw'u Burundi kwisubiza mutamana bureke kwama burenga amategeko nkana kandi aribwo bwari bukwiye kuyubahiriza. Naha duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo ntimuzocikwe n'ayandi tuzakubagezaho kuri iyi mboneshakure ni Hejuru TV. Imana ibahezagire.